kubaza hari abavyeyi usanga bankira abana babo ko bashobora kuva mu rugo baje nko mu gihugu runaka kuja kurondera ubuzima nk'akarorero je mfite papa nkabaza ati papa ubona gute ko ishuri narihejeje babahigira ibyangombwa baje guhigira ubuzima handi biratuma umwana yuguruka akaba umucabwenge akamenya. Yes bakunzi bikiganiro muntayirize nwaya mwiza cyane ni kuri mikoro muri kumwe na Seidu kuri kamera muri kumwe na mugenzi wacu ni James nko musanzwe muzi umuntu akora ibikora inka cyane. Ego uyu munsi turafise umushitsi wacu mutumire twamusanze ku kazi. Twamusanze ku kazi reka arasaba tubwira byinshi kuri we ndazi ntabarambiye muri zera neza ko ibintu bizagenda neza kandi aje ndabyizeye tu mutama wanje mwitwa je kwizina janje banyita Ndreyimana Emmanuel. Yitwa Emmanuel ko muri ngufise ubwoba bwinshi cyane ntabwo bakabisa cyane oje wiruka nakwirukanje cyane navyo ngira biri mu birashaka abitwabore kandi cyane mbona kuvuga twamusanze ku kazi ni kuvuga aharugaye gatoya kugira ngo na murazi neza ko muratari muhira nyene ari ibintu bidasanzwe cyane aho murabizi. So Emmanuel byo byarashobotse ko muca ku ntebe y'ishuri wizehe primaire na secondaire. Jewe primaire nayize kuri lycée Rusagara. Primaire nayize kuri école primaire Rusagara. Secondaire nayize kuri lycée Rusagara. Niyo bitanagira amahirwe yo kurangiza amashuri ngo ndayaheze mugabo nagarukiye mu mwaka w'10. Okay muravyumva cyane kuri Rusagara ko hari abantu usanga babibereye nka za Rumonge muhera za ruguru batazi ivyari byo wo uvuka he mu gihugu mu Burundi uvuka he uri umurundi cyangwa uri umunyarwanda cyangwa umukongomani? Jewe ndi umurundi navukiye muri mu province Cibitoke. Yabukiye muri province Cibitoke ni kuvuga aho hantu intara ni Cibitoke intara ni Cibitoke commune Mugina. Okay muravyumva bavuka muri Mugina abamuzi muca mumenya yize kuri école primaire de Rusagara aho ni primaire yo then secondaire yacha ayiganye naho nganye ku Rusagara nyine naho abahazi muca muhamenya ni muri commune Mugina na general tembere yo cyane ndazi n'ishuri giza cyane. Ego kiganiro ni muntayirize mwaje ryari hino mukoroduki muri rusange mukora iki mwaje mwaka wajyari hino? Jewe naje hino mu 2016 nkaba naje guhiga ubuzima nkuko bisanzwe nkaba sanzwe ndumu businessman ubo bita ivyo novuga ati umuntu yirondera utwiwe yikorera utwiwe. Uraciye ubwenge cyane nagonda kubaza ati businessman bisobanura kure ko hari abantu benshi badukurikirana hariya bataronse amahirwe yo kumenya izindimi n'ibiki byinshi cyane cyitwa nayirambaza cyane ati businessman ni cyakwaciye gikubitira. Ego murubatse urafise umudamu cyangwa urashari umusore aje ucaye nka James hariya kuri kamera? Jewe ndubatse bati uyu mwanya tuvugana ubu umudamu turi kumwe bisa nuko hari ibintu byagoranye gatonya. Okay mucha make nuko nabivuga. Okay ndazi byinshi nta sivyiza ko ushobora kubivugira ngaha kandi nta uburenganzira tufite ibyo ngibyo gusa murumva neza ko mutumire wacu Emmanuel arubatse nuko mudamu gusa batari kumwe ariko we wahari ari kararondera nkuko abandi nyine basanzwe bako bararondera mu gihugu ca Zambia. Ego Zambia ni igihugu ciza cyane. Wikorora igihugu ca Zambia n'igihugu cy'u Burundi ubona gute? Zambia ni igihugu ciza cyane ugereranije n'igihugu cy'u Burundi ku bintu bya business byo kurondera hari cyari amashakiro ntago
donc biratandukanye cyane n'u Burundi. Uburundi ni igihugu ciza cyane bivanye nuko ari igihugu c'amavukiro, ari ahantu twavukiye, ari n'umutekano mwinshi cyane gose, umutekano mwinshi cyane gusumba ibindi bihugu niko no bivuga. Mugabo igihugu ca Zambia ku bintu byo by'amashakiro by'amaronderero ego hari cyari hagahengekerezo. Ego muravyumva neza ati igihugu ca Zambia no kuvuga kirafite haracariho agahengo ibintu by'amashakiro abantu bakora ibintu by'ubudandaji n'ibiki byinshi, ariko hagataho n'igihugu cyacu cy'u Burundi ni ciza cyane uko ufite umutahe aho uri hose mu gihugu urakora kandi ugakora n'umutekano ntangere. Uravye uko abantu bino babafata gute ugereranyije nabi wacu mu Burundi, ari uko dufata twebwe abanyamahanga ari amwe hino wanyu babafata gute hino? Ego hino iwacu hino muri Zambia ngereranije no mu Burundi, abanyazambia badufata neza cyane kuko na ahantu hakenye ushobora kuja wamara iminsi 5 wamara 7 ugasanga abantu mwamaze kumenyana, uraha akaguhamagara akavuga mu izina ryawe. Urumva ni ibintu by'amateka kandi nayo ni ibintu byiza cyane utandukanye n'ahandi hantu. Urashobora kuja ahantu uri mushasha uvuye no mu gindi gihugu bakagusanga bariko bagufata nabi, mugabo hino vraiment baratwakira bakaduha karibu bakanadushorera tukaba inshuti tukaba abagenzi. Urumva ntago no kwidoga kuri ivyo kabisa. Yego cyane muravyumva neza ko bafashwe neza, ariko ntawabimenya, yari wavuze ngo ntawabimenya, ariko ndizera neza ko n'abarundi biwacu ndetse n'abanyarwanda bakongomani nabone tubafashe neza cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ikiganiro ni munahirize. Hari umunsi nigeze kubona kuri stati yawe kuri Facebook warapostinze akantu post yawe ivuga ko kirekana n'indirimbo. Woba uri umuririmbyi cyangwa ufite indirimbo uri kuradutegurira bimeze gute? Ya indirimbo ndayifise iri muri studio kiretse ko itarasohoka yicabitse. Ya wayise gute niba atari banga indirimbo yawe? Sinshobora kuvuga izoba surprise. Muravyumva neza ni kuvuga nibanga, ariko twizere neza ko misi n'imbere tuzogira iki izoca ku mugaragaro kandi muzoba bambere kugira iki kuimenya, niko kazi kacu. Hari abantu benshi mutaba muri kumwe, abantu benshi mwibagiranye, abantu benshi mudaherukanye, ni cyahe kintu ushobora kubahereza nk'indamutso tese n'indamutso gusa muri rusange rw'ikiganiro cyacu ni munahiriza? Yes, imyaka ni myinshi tumaze hino tutari kumwe n'inshuti imiryango ababanyi n'abagenzi. Ku bantu tumaze iminsi tutabonana cyangwa imyaka tutabonana twashyize hariya mu gihugu cy'amavuko, ndetse n'abandi bagiye gushakira ubuzima ahandi, ikintu nyamukuru twobabwira nuko duhari duhema turiko turarondera ubuzima nk'abandi, kandi Imana ibishatse tuzokongera tubonane bareme. Turakomeye kabisa. Yego cyane muravyumva nti aho bari abana banyu barakomeye, ndetse bene wanyu n'abaki bose baraho barakomeye, nta kibazo aho bari bagiye gushaka ubuzima. Ego nuko muri rusange nuko ego. Hari akabazo gato gusa cyangwa kubaza, hari abavyeyi usanga bankira abana babo ko bashobora kuva mu rugo baje nko mu gihugu runaka kuja kurondera ubuzima. Nk'akarorero je mfite papa nkabaza ati papa ubona gute kishuri narihejeje, ushobora kundondera agatike cyese ukandondera na passport nkaje nanje hakurya y'amazi kuraba ko ibintu bishobora byozogenda mu misi imbere ko umuntu atazaho umugisha wiwuri. Abo papa usanga bankira abana babo nkuko bafite icyumviro nk'ico, ushobora kubahanura igice ushobora kubabwira iki? Ku bantu nk'aba papa basanzwe abavyeyi muri rusange basanzwe bankira abana babo kuja gushaka ubuzima, ico nobahanura cyo nobabwira nti abo bana banyu bareke birondera ubuzima, mureke kubagumiza muhira. Amahanga ni menshi yo kugendamo, bashakishe kanatsinda urondereye muhira egararonka, mugabo usanga ibi nabiriya ugasanga ubuzima buragoye. Rero nk'abapapa bankira abana babo babareke babahe amatike babahigira ibyangombwa baje guhigira ubuzima handi, biratuma umwana yuguruka
akaba umucabwenge akamenya biriya na biriya niyo ataronka amahera mugabo aruguruka mu muto niyo ataronka amahera kuko ari mu gihugu ntabwo ashira imbere neza ko iyo agiye nta mafaranga azoronka ashira imbere ko amafaranga azoyaronka akantu rero mukumve neza kuti niyo bishika ugashikaho aho hantu kumva ukabona neza ibintu byakwanye nta mafaranga ushobora kuronka n'ibyo wihangana no ndwizere neza ko imbere bishobora kuzomera neza ego kiganiro ni munahiriza mwari kumwe na Seydou kuri micro kuri Seydou TV hari abakunzi badukurikirana bari mu mpande zose zitandukanye z'isare abari Burundi mu Rwanda hatandukanye bobo nk'abakunzi ba Seydou TV ba televiziyo ya Seydou wowe ushobora kubabwira iki nk'abakunzi ba Seydou TV ikintu nashobora kubabwira bakurikirane bari muri Tanzania mu Rwanda mu Burundi ndetse no muri Zambia dusanzwe tubaye bakurikirane cyane ibiganiro bica kuri televiziyo ya Seydou TV kuko ni televiziyo nziza cyane y'ugwaruka ikangurira ugwaruka kubona imbere bakabona iyo bariko baraja niyo bariko barava kuko ubu turi mu majambere biratandukanye n'ivyahise byakera bayikurikirane kabisa babandanye. Okay muravyumva guys mutibagira gukora subscribe kuri Seydou TV nkuko mwene data Emmanuel ayaje kubivuga hari indi channel usanga dukora imirimo yacu ku mafilme n'ibiki byinshi n'amakomedi ni Rusaka Burundi TV nayo mutibagira gukora subscribe nta channel ufite nawe ya YouTube kugira ngo abantu nabo bashe barakurikirana nawe n'ayandi rimbo yabwira ngo bazobashe kukurikirana oya ubu ntayiraboneka mugabo deke indirimbo izosohoka nayo iri open. Okay murakoze cyane murumva neza mu minsi imbere tuzobamenyesha byinshi cyane kuri umuririmbyi wacu Emmanuel umuririmbyi nawe ariko araza arafite impano yo kuririmba gusa nuko indirimbo yiwe ikiri muri studio nko yaje kubitubwira ko mu minsi imbere nimara kuja ku mugaragaro kuri Seydou TV muzoba mbere kuyikurikirana. Murakoze cyane reka dushimire cyane mwabanye natwe dushimire cyane cameraman wacu Jamesi dushimire n'Imana yakomeje kutuzigama shimire namwe bakunzi bacu mudahengeshanya kwama mutoreko turi kumwe icyo tubasaba ni cyakindi mutibagiye gukora ka subscribe ndetse aro n'indi channel itwa Kavyonzi TV ni channel icako ibintu byinshi by'ubuhinga budasanzwe kuri telefone iyo telefone nawe bayibwe n'ibiki byinshi utazi ibyagucanze cyane kuri telefone urashobora kuja kuri iyo channel ya Kavyonzi TV ugakubitaho subscribe ukwira uzokurikirana ibiganiro bikurikira ego reka tuvuge duti ciao tuzosubira ubutaha murakoze cyane.